nagomba ndakubaze Pastor Diamond, nabonye ukunda kuvuga ku kintu citwa intwari, ngira ngo mu Kirundi nuko noba ndakivuze ntihenze. Yego bandanye. Mbega abakozi b'Imana uruhare uruhe mu gutegura abantu bazoba intwari mu gihugu, intwari mu buyobozi, abantu bazoserukira abandi mu murimo w'Imana? Igiki umukozi w'Imana, umupastori yokora kugira ngo ategurire intwari igihugu? Tuti namwe bagenzi turasuye kubaha kaze kuri Gisha TV. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Hitimana Jean de Dieu, ari mu gihugu cy'u Bugande aho akorera imirimo y'Imana. Iki ni ikiganiro cyacu cya kabiri, turi kumwe na Pastor Hitimana, ndaguhaye kaze. Murakoze cyane Pastor Diamond Mugisha, murakoze kumikaze. So urashobora kubandanya ko ari ibibazo bari kurambaza mu kiganiro cya mbere, urero turi mu kiganiro cya kabiri, urashobora kubandanya ibibazo byawe, ahasigaye Imana ibandanye duhumugisha kugira ngo natwe tubere umugisha abandi. Murakoze cyane, nagomba mbwira nongere mvuge nkuko agiye kubivuga Pastor Diamond Mugisha. Amazina nayo nyine Pastor Hitimana Jean de Dieu, ndi mu gihugu cya Uganda. Nongeye guramutsa abantu bose batwumviriza abari hirya no hino. Ariko ndabaza Pastor Diamond ku byo umurimo w'Imana ahagije akorera Imana. Rero nagomba tubandanye igice kigira kabiri. Nagomba ndakubaze Pastor Diamond, nabonye ukunda kuvuga ku kintu citwa intwari, ngira ngo mu Kirundi nuko noba ndakivuze ntihenze. Yego bandanye. Mbega abakozi b'Imana uruhare uruhe mu gutegura abantu bazoba intwari mu gihugu, intwari mu buyobozi, abantu bazoserukira abandi mu murimo w'Imana? Igiki umukozi w'Imana, umupastori yokora kugira ngo ategurire intwari igihugu n'Imana yamuhamagaye? Murakoze. Urakoze cyane Pastor, umbaje ikibazo cyiza cyane gose, ariko haramarira mporangira mu mutima wanje iyo umubabaro w'ingene abapastori b'abarundi cyangwa abanyafrika tudatahura ibintu byinshi mu murimo w'Imana. Imana imbabarire nanjye nishizemo wavyumvise. Birababaje kubona tudashobora no gutahura yuko abakozi b'Imana mu nshingano zacu, mu gikorwa Imana iduhamagarira cyambere, ari ukwigisha ijambo ry'Imana, ari ukurera abantu, ari ugukomeza umubiri wa Kristo, mugabo hakaba harimo no kuvuga ukuri. Bigaca bituma abakozi b'Imana benshi tutakivuga ukuri, cyane niyo tuzi ukuri tudashaka kuvuga ukuri, kubera bimwe mu Kirundi bavuga ngo nirumve ko. Abakozi Imana twamaze kuba abagabo n'iryo, ariko Bibiliya duha uburorero bwinshi bw'abakozi b'Imana bahagaze imbere y'abami, y'abaganza, bakababwira ijambo ry'Imana mu bushobozi bw'Imana. Objectif yabo yari exactement ivyo wewe uri kuravuga, waruheje kumbaza, yari kugira ngo igihugu kigume mu murongo w'Imana. Kuko iyo turi mu murongo w'Imana mu gihugu, ishengero rija n'ishengero rikaba mu murongo w'Imana, na bene wacu abakristo natwe abakozi b'Imana twese tubandanyiriza muri uwo murongo w'Imana. Akarorero ka mbere
nshobora kuguha. Reka ndaguha akarero ka Daniyeli. Daniyeli haje itegeko rivuga yuko bategerezwa gupfukamira ikigirwamana cy'umwami. Daniyeli ararahiye kandi ararahiye ati ntaco nzopfukamira, ahubwo si ivyo gusa, ngira nugurira idirisha, nahora senga rimwe ngira ngo ku munsi, ubu ngira ntangure gusenga gatatu ku munsi. Uwo yari umugabo w'Imana. Mugabo yashatse kwigisha igihugu cyose, harimo n'umwami. Umwami akomeye mu gihe ca Daniyeli. Ivyamubaye ko ijambo ry'Imana rirabitwereka, ariko niyo naho bashatse kumugandagura Imana yakoze, kuko Daniyeli yari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yaraje iramushibamira, iramutabara. Umwami amaze kubona ingene Imana ya Daniyeli yarwaniye Daniyeli, umwami acashiraho itegeko aravuga ati kuva uyu munsi nta yindi Imana ikwiye gusengwa atari Imana ya Daniyeli. Bameshake, ba Shadrake, Abudenego nabo niko byagenze, ariko barahagurutse ntibaba abagabo n'iryo, baba abagabo b'Imana, bahangara umwami. Kandi Imana iraheza, ayo ari no mu majambo nkunda, babwira umwami babwiye ngo mbe muribagiye yuko ubuzima bwanyu buri mu maboko yanje, yuko ashobora kubakora icyo nshatse ubunyene. Ndakunda amajambo bamwishe, baravuga ati icyo tuzi ni kimwe, nuko Imana yacu iza kudukingira, atariko nitodukingira ntidufukama, naho itodukingira ntidufukama, turemeye gupfa. Kuko ikintu abantu bateza gutahura, mugisha iyo mvuze ijambo mbabanze gusuzuma ijambo ry'Imana rivuga iki kuri icyo kintu. Kandi mu ngabire Imana yampaye, sintinya kuvuga ikiri ku mutima nk'umukozi w'Imana. Hari umunsi umwe nizera yuko abana bacu, bene wacu, amajenerasiyo azohaguruka akavuga ibyo muravuga mu yindi dimansiyo. Niyo masengesho yanje. Hari abantu benshi batinya kuvuga ukuri, kumbure petetre twibaza yuko uko kuri gushobora kuduteranya n'abandi, uko kuri gushobora gutuma imyango imwe yugagwa, uko kuri gushobora gutuma nimba ari cyo twasaba canke bariya tutazogihabwa. Ariko aho tuba twataye inshingano zacu nk'abakozi b'Imana. Meshake, Shadrake, Abudenego bavuga ati negatif, ni Imana itodutabara nitugupfukamira. Icyo rero nicyo nifuza yuko abapastori bose, abakozi b'Imana, abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza bagendera ku majambo y'Imana nk'ayo, yuko nk'abakristo tugomba gupfukamira Imana yonyene, abandi bose tukabubaha, kuko ijambo ry'Imana ritwigisha kandi rikadutegeka kubaha. Mugabo ntitugomba gupfukamira uwo ari we wese ngo kubera ko yibaza yuko dufise ku bushobozi. Niryo jambo ry'Imana. Nawe Natani yahagaze imbere ya Dawudi. Dawudi yahejeje kwica umugabo w'abandi, akamutwara n'umudamu. Natani yaciye aza ahagarara imbere, ahangara Dawudi. Sindinda kuja mu mateka yose y'ingene vyagenze, ariko ahantu haryoshe amaze kubwira amajambo Dawudi ati umuntu yatwaye agatamu umuntu umwe akamutwara utwiwe, kandi we yarafise byinshi. Urano umwami abafise ibintu byinshi, ati none umuntu aje agatwara umukene cyangwa umuntu yifitiye intama imwe akayimutwara, ati none ga mwami umuntu nk'uwo twomucira uruhe rubanza? Dawudi atarihuta nk'umwami, ati umuntu nk'uwo no kumumanika. Natani yamubwiye ngo ati none ga mwami ko ari wowe tubigenze gute? So uko niko abakozi b'Imana dutezwa kumera. Dutezwa kubaha abantu, dutezwa kubaha abaganza, dutezwa kubaha abaperezida, dutezwa kubaha inzego z'igihugu. Mugabo iyo abo bantu bose bariko bakora ibidahesha icubahiro Imana, kirazira kikaziririzwa yuko abantu b'Imana dupfukamira abantu batariko bakora ubugombe bw'Imana. So icyo rero ni umutima wanje, ni n'ijambo ry'Imana. Biragoye, abantu benshi barabitinya.
biranambabaza mutima niyo ndiko ndaganira n'abandi bakozi b'Imana, niyo ndiko ndavuga amajambo nk'aya birambabaza kuvuga ko abakozi b'Imana bari hehe, ba Natani bari hehe. Eliya yahagaze imbere y'umwami Ahabu ya Yezebeli arategeka aravuga ati ndavuze ngo kuva uyu munsi imvura nizosubira kugwa gushika je nsubiye gutanga itegeko. So nico Imana iduhamagara nk'abakozi b'Imana. Nari ndabikuye kuri iryo jambo wari kurambaza. So mu yandi majambo nk'abakozi b'Imana tugomba kuba intwari. Twagomba kuba intwari, nitwe twagomba gushibamira ibihugu byacu, nitwe twatezwa kujya ku munara tugasengera ibihugu byacu, tukaba muri ubwo bushobozi bw'amasengesho. Nico gituma kubera uwo mutima navutse ndakura nkurira ku musozi w'amasengesho mu gihugu cy'Ubugande, niga mu Bugande. Amasengesho naravuze ingene pastori ndi ku nkiko mu 2000 yanyigishije ubushobozi bw'amasengesho. Ni naco gituma ngaha muri Canada nakoze ibishoboka byose nkagura umusozi w'amasengesho kugira ngo uwo musozi tuze tuwuhurire ko n'abandi bakozi b'Imana twisengera, dusengera iki gihugu turimo arico gihugu cyacu uyu munsi, ariko dufite n'ibihugu byacu aho tuvuka, kugira ngo dushobore gusengera ibihugu byacu, kugira ngo tube muri ubwo bushobozi bw'amasengesho. Kuko beratubwira ku musozi Moriya ni ibintu byose bironkeka. Mu masengesho niho abantu bakirira, mu masengesho imitima irabohoka, mu masengesho abantu barakira, mu masengesho ibihugu birakira. So mu yandi majambo no kuvuga ngo abakozi b'Imana twakagombye kuba intwari aho turi hose, iba mu Burundi, iba mu hanze y'u Burundi, mu bihugu byacu bitandukanye. Ndiko ndavuga Burundi ko twari ko tuganira ku rwo twagiye tuganira ku bantu bagiye bakora ibintu, kandi icyo nagira mvuge ku byerekeye kuba intwari, abo navuze bose ga Pastor Jean de Dieu ntabwo necessairement novuga ngo iryo jambo riragoye. Iryo jambo kugira ngo abantu bitwe intwari bisaba ibintu byinshi cyane, kandi washaka mu bihugu edaheri mu bihugu hariho uburyo bw'uko abantu bacamwo kugira ngo bemeze bataba n'abashinga ntahe. Mu Burundi kugira umushinga ntahe hariho procedure, hariho uburyo byacamwo kugira ngo bashobore kukwatira umushinga ntahe. So mu nzego zitandukanye kugira umukozi w'Imana hariho uburyo ucamwo kugira ngo watigwe kuba uwo mukozi w'Imana. Mu nzego zitandukanye nuko nyene no mu kuba intwari igihugu kirashobora guhitamwo biciye mu rutonde kanaka bakavuga ati naka tumugize intwari. Mugabo jewe abo navuze ivyiza nababonye ko gusa ntawe nisi intwari cyangwa utari intwari. Navuze ivyiza nababonye ko ivyo vyiza nababonye ko nibirya nyene, kandi ndashima Imana kubona igihe nashoboye kuganira nabo bantu, igihe twashoboye kubana nabo cyangwa kugendana nabo, nararyohe mu mutima, narumvise ndyohe kubona navuze ico nababonye ko. Hanyuma abandi bafise uko bababonye, bafise uko babiyumvira ko kumbure n'ivyerekeye kuba intwari yo nka Rudoviko rwa Gasore Louis. Abarundi twese turazi yuko ari intwari, niwe mugano twari umugani yazanye ukwikukira kw'igihugu cyacu. President Melchior Ndadaye nawe bamugize intwari ya independence y'u Burundi. Abo bo ni automatique, ivyo igihugu caravyemeje, kandi iyo igihugu kivyemeje Pastor Mugisha sinshobora guhagarika ivyo igihugu cemeje. Kandi edaheri biranagaragara, ibikorwa byabo byonyene biragaragaza yuko ivyo igihugu cemeje kwari ukuri. Abandi rero icyo gusa navuze ivyiza nababonye ko, ariko nkuko ndangiza kuri ico kibazo, kuko ni ikibazo kinini ni ikibazo kirekire, nukuri nkuko warubize ga Pastor, tugomba kwigisha amashengero yacu, tugomba kuganira nk'abakozi b'Imana, tugahaguruka. Reka ndangize ico kibazo ndagushingira intahe ingene nagira ndangize ico kibazo ndagushingira intahe. Mu 2000 sinibuka neza ko hari mu 2002 cyangwa mu 2003 twigeze kujana na Pasteur Charles hamwe na Pasteur Mutokambari. Pasteur Charles niwe yari representant legal wa Eglise Minevam, niwe representant legal wa Eglise ya Minevam.
Pasiteri Mutokambari nawe niwe ari pasiteri wacu mukuru muri Minevam. Tujyana mu gihugu cy'Ubugande, hariyo konferanse muri ya hotel, sinibuka neza yitwa Hotel International. Muri ico bari badutumiye muri iyo konferanse. Iyo konferanse yahuza abapastori harimo n'inzego z'igihugu, abarongoye igihugu, donc inzego, hari abantu bakomakomeye. Pasiteri Charles, Pasiteri Mutokambari nk'abakozi b'Imana bavuye mu Burundi baratangaye babonye urwego abapastori bo mu Bugande bagezeko. Kandi nta kintu kiryoshe nkaco mu Bugande, muri Kenya, washaka no muri Tanzania. Icyo kintu vraiment ni no mu bindi bihugu washaka byinshi byo muri Afrika. Byagenze gute? Umupastori yararongoye ihuriro ry'abapastori, yaravuze, aravuga icyo gihe hariho ibibazo bikomeye mu gihugu, amategeko bariko barashiraho amategeko, mugabe amategeko yose ntiyorohereza ishengero. Yari amategeko ateza ibibazo ishengero. Ishengero ntirirekure kugira veye, ishengero ingene ritegerezwa kubaka, ifuye ko babanza bakandikira mere de la ville. Harimo amategeko menshi cyane gose leta ariko irashiraho. Noneho uwo mupastori, uwo mubishop arahaguruka, afashe mikro, aho niho Pastor Charles na Mutokambari bari bavuye i Burundi, batangaye. Mugaje sinatangaye kuko nari ndababayemwo, nari maze imyaka niga mu gihugu cy'Ubugande. Aravuga ngo aravuga hari abaministre, abagenero, aravuga ngo nagira ndabarungikane message uko nyene uwo n'umupastori atingira, kandi mu gikorane cy'igihugu harimo inzego z'igihugu, harimo abakozi b'Imana bavuye mu mashengero yose. Ati message nagira ndayibahereze, mugende muyihereze maire de la ville, muyihereze n'izindi nzego zose z'igihugu, mubabwire muti Idi Amin yaraje, tubaho kubw'amasengesho. Bokasaraza arabaho nari mvanze Bokasa so muri yari Idi Amin, hanyuma hari undi mu president ndamwibagiye izina, naravuga ati Obote. Aravuga ati na Obote araza, turabaho kubw'amasengesho. Urumva icyo gihe hari ku ntwaro ya Museveni. Aravuga ati President Museveni nawe yaraje, ati mugende mumubaze, ati intambara y'ahantu bita Ruwero yananiranye, ati abantu benshi baragiye kurondera abapfumu, barakora ibintu by'ubwo gupfumura n'ibindi byose ngo kugira ngo iyo ntambara irangire. Ati twebwe twamagaye President, turamupfukamika, tumurambika ko ibiganza, turasenga. Ati tumaze gusenga, intambara ya Ruwero irahagarara. Ati rero, ati ikintu muteza kumenya ni kimwe, irya Mana yatumye ibyo bihe byose bigoye tubicamo tukabicamwa amahoro, n'uyu munsi niyo icicaye ku ntebe y'imbabazi, niyo gushika uyu munsi iganje mu ijuru no ngaha mu isi. Ati rero message ndabahaye, mugenda mukabwira abarongozi bose muri iki gihugu, nuko babishaka batabishaka nk'ishengero tuzobaho. Ati kandi nta n'umwe afise ubushobozi bwo guhagarika ishengero gukorera Imana canke gusenga. Ati kuko kuba dushobora guhema ni kubera ko Imana iba yatugiriye ubuntu. Ndakubwije ukuri, Pastor Karoli, Pastor Mutokambari barandavye, barambwira ati Abagande ni gitangaza. Ati Abagande, ati mbega icyo girumva Burundi, urumva muri za David, ati none, ati mbega hari umuntu uvuga amajambo nk'aya mu Burundi bigashoboka? Yoba nicyo kibazo twaca twibaza twese. Mugabo amajambo umupastori yaravuze, nta kintu na kimwe kibi yaravuze. Yaravuze ukuri kw'ijambo ry'Imana, yari kuvuga ku bushobozi ishengero rifise, yari kuvuga ku bushobozi bw'amasengesho. Ni nayo mpamvu uyu munsi igihugu cy'Ubugande gikomeye mu bya mwemu, gikomeye washaka no mu bijyanye n'ubutunzi. Simvuze yuko arabera, simvuze yuko byose mu Bugande ari byera, mugabo icyo ni ikintu, ubushobozi bw'ishengero aho cyose mu gihugu cy'Ubugande cyangwa muri za Kenya, Tanzania, urabona ubushobozi bw'ishengero buriko buragendagenda. Urabona abakozi b'Imana atamuntu apfa kubavogera uko ashatse, nta muntu apfa kuvogera ishengero uko ashatse muri ibyo bihugu, kuko ubushobozi bw'Imana, abakozi b'Imana bakora ibishoboka byose kugira ngo ubwo bushobozi bw'Imana bugaragare. Kandi ikindi gikomeye nuko abakozi b'Imana ari abahizi, n'abahizi bazi gukoresha ijambo ry'Imana, bazi no guhagararira ijambo ry'Imana.
ibyo rero turabibuze iwacu, turabibuze muri bene wacu. Twamaze kuba nk'abantu gerageza tugakora ibishoboka byose kugira ngo ntidushavuze abantu, kugira ngo abantu badufate neza, abantu babone yuko sinzi bimwe bahora bita ngo nukuzavuvuzera kuvuza oya. Ibyo rero sibyo dutezwa gukora nk'abakozi b'Imana. Nk'uko wari ubajije, reka twigishe amashengero yacu, twigishe abana bacu, twigishe bene bacu kubaha uburongozi, kubaha igihugu, kubaha inzego z'igihugu. Mugabo igihe cyose igihugu canke ubuyobozi canke inzego ziriko zikora ibidahesha icubahiro Imana, dutegerezwa kubivuga. Kubera ko rero dutegerezwa kubivuga, tugomba no kuvuga ibyiza twabonye, tugomba no kuvuga ibyiza twababonyemo. Iyo si politike, ni ijambo ry'Imana. Nicyo rero nagira ndangirize ko kugira ngo bidufashe, byongere bifashe abandi bakozi b'Imana, kuko nta kintu kiba kibabaje kubona ibintu bitoyi nk'ibyo. Abantu bakagombye kuba batahura yuko biri mu nshingano zacu. Ni wibuke ba Paulo bahagarara imbere y'abami, ya ba Agripa, y'abande n'abande, ingene bavuga bakavuga amajambo y'Imana bashize manga. Wibuke Yesu imbere ya ba Pilato, ya ba Herodi. So ni Imana iduhamagarira abavandimwe, iyo turiko turavuga ijambo ry'Imana mu kuri, iyo turiko tuvuga ibyiza twabonye mu bantu, nta namwe bihuriye na politike. Ni ijambo ry'Imana, ni naco Imana iduhamagarira. Tutabikoze bavandimwe, ntituzoba turiko dukora ibihesha icubahiro Imana. Murakoze cyane, murakoze kunyishu mu mpaye cyane niko ndavuga kuba intwari mu murimo w'Imana, kwigisha abakozi b'Imana Burundi bw'ejo, abantu ejo bazovamwo abakozi b'Imana. Rero nk'uko mwabivuze, dufise ibyizigiro ku gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere. Hariho abantu Imana yasigaje nk'uko yabwiye Eliya. Hariho abantu bafise umutima wo gukorera Imana batitaye ku nyungu zabo, kugira ngo berekane umutima w'ubutwari. Abana tubyara, abana twigisha mu mashengero, dukwiye ubwacu nk'uko mwabivuze, dukwiye kuba intwari. Tumaze kuba intwari bakatwigira ko, tukwigisha abandi bantu kuba abarongozi beza bazokora ibikorwa bizoshimwa, kugira ngo abana tuzobyara bazovuge ngo haraho papa yakoze, haraho yashikanye. Rero murakoze cyane. Ahubwo nawe urakoze cyane, urakoze cyane nawe gushimangira ayo majambo, kuyashimangira kugira ngo abakozi b'Imana batwumviriza, abarundi muri rusangi mbere n'abandi, batahure yuko duhamagarirwa kuvyara intwari, gukomeza intwari, kugira ngo mu mashengero yacu ejo mu gitondo, mu mashengero yacu tuzobe dufisemwo, haze havemwo abaperezida, haze havemwo abaministre, haze havemwo abagenero. Nico Imana iduhamagarira, nico gikorwa Imana iduhamagarira. Murakoze cyane, nagomba ndangize ndabashimiye. Hari ijambo mwavuze ry'inkoramutima kandi tudashobora guca hirya no hino, byose bishoboka kubw'amasengesho. Ndizera cyane Paulo yari umuntu mubi cyane, yarica abantu akiri Sawuli, ariko Imana iramuhindura. None ko hariho inzira imwe y'amasengesho, ndibaza ko byose bizoshoboka kubw'amasengesho. Reka dusenge, abakozi b'Imana dusenge nk'uko hangwe mubivuga. Haracariho ibyizigiro yuko Imana izohindura igihugu, kandi Imana izokora umurimo, kuko niyatanguye umurimo. Kandi nizera neza ijambo ry'Imana yavuga ngo ubwiza bw'ishengero rya kabiri buzoruta ubw'ishengero rya mbere. Rero dufise ibyizigiro yuko nitwahuza umutima n'inama, nitwaje hamwe tugashira hamwe ingufu z'amasengesho, ndabisubiyemo, tugashira hamwe ingufu z'amasengesho, tugakundana, Imana izodushigikira. Iyatanguye umurimo muri twebwe nizowusozera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Pasiteri, urakoze cyane kubw'ikibazo cyiza wabajije, n'ingene twagiye tukiganira ko, kandi mpamagara abakozi b'Imana bose aho bari mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'igihugu cy'u Burundi, n'abandi batari abarundi muri rusangi, nimuze dutahure icyo Imana iduhamagarira.
dutezwa kumenya yuko dufise inshingano, dufise ama obligation, duhamagarirwa igikorwa gikomeye, duhamagarirwa kuvuga ukuri, duhamagarirwa kugaragaza ukuri, duhamagarirwa gushigikira ukuri, duhamagarirwa gukuza abana bacu, kubigisha icyo ari cyo kuba intwari nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira n'umukozi w'Imana yaje kubitubwira. Ariko ibyo byose kugira tubishikire bisaba yuko dusenga, bisaba ko turondera mu nyonga z'Imana, kuko gusenga bigira ikimaze muri byinshi. Gusenga twese ikigenda kidushoboza gukorera Imana, ikigenda kidushoboza gukora ivyo dukora n'ivyo turimo aho tugeze n'amasengesho. So amasengesho afise ubushobozi budasanzwe. Amasengesho arubaka, amasengesho aranasambura, asambura ibidahesha icubahiro Imana, kubaka ibihesha icubahiro Imana. Rero bavandimwe, nimuze duhaguruke nk'abakozi b'Imana, duhagarare mu buntu bw'Imana, dusengeranire Imana iduhe kuba intwari, abantu bagwanira inyungu z'Imana, kugira ngo duheshe icubahiro Imana yacu. Abantu bari muri ubwo buntu no muri ubwo bushobozi bw'Imana, abantu bubaha abantu bose, mugabo ibitahesha icubahiro Imana tuvuga tuti no, ibi ntiturimo. Ariko ibihesha icubahiro Imana tuvuga tuti ibi turabishigikiye, kugira ngo no seulement byubaka ubwami bw'Imana, byubaka ibihugu byacu, byubaka imirimo y'Imana, bitwubake twebwe hagati yacu. Rero mu majambo makeya, nk'uko umukozi w'Imana yarangije abivuga, nukuri bari kuri Gisha TV, mufise suggestion, mufise icyo mushobora guterera, mufise intahe, hari ikintu mwumva mushaka yuko mwosangiza abandi kikabubaka, nukuri turabaha ikaze, muze mubitubwire. Murashobora guca kuri Gisha TV mukabitubwira. Reka ndanabahe ntuze WhatsApp, mushobora kuri rimwe guteranya 1-8-5-5-4-7-2. So murashobora kutwandikira kuri iyi ni WhatsApp, mukadusangiza intahe yanyu, kugira ngo namwe tushobore kuzobaho umwanya kugira ngo muduhe intahe zanyu, kugira ngo ibyo tuvuga byose n'ibyo dukora bibe ibintu byubaka, twubaka umurimo w'Imana, twubaka ibihugu by'iwacu. Nico gikorwa cya Gisha TV, nta kindi tugamije. Ntawe dushaka kuryohera, ntawe dushaka kubihira. Icyo twe dushaka kuryohera bose, dushaka kubaka ubwami bw'Imana, dushaka yuko abantu bazora twumviriza hari icyo bazora bunguka mu majambo twaganiriye. Niyo bari komedi, nimba ushaka gutera inkuru, ikintu cyose wibaza yuko gishobora kubaka abandi, urashobora kukitubwira, kugira ngo tugutegurire programme, kugira ngo bize bishobore kubaka abandi. Nico gituma dufise igikorwa, ni naco gituma twatanguye iki gikorwa. Rero ndashimira umukozi w'Imana Pastor Jean de Dieu Hitimana, ndashimira n'abandi bose abazokurikirana kino kiganiro. Nimba mufise suggestion canke mu Kirundi mufise ico mushaka guterera, murashobora kubyandika kuri Gisha TV muri commentaire, nk'uko mushobora kubitwandikira kuri WhatsApp, nimero nayibahaye. Ahasigaye tugende twubakana, hari aho mushaka kudukosora naho mudukosore, hari aho mushaka kutwunganira mutwunganire, byose bihesha icubahiro Imana. Imana ibaho umugisha. Twari kuri Gisha TV.